ahimbazwe umwami wacu niryo sengesho ryacu ryo mu mutima. Unyigishe kwizera, unyigishe gusenga, kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, kwizera ko Imana izigama amasezerano yayo. Turamaze kumva ijambo ry'intangamarara nk'uko ivyo, nk'uko namanibaza niyumvira nihuse kubwo ibisomwe. Niyumvire ku bintu bibiri. Zaburi 130, Zaburi 130 umurongo wa mbere ngo mwami niwagumya niwo n'ibyaha o Mana y'ububasha bwose ninde yoshobora kugumaho. Byanyibukije Yohana igice 8 murongo wa 24 kugira ngo twerekane ko kw'ibyaha umwami. Yohana 8:24 nijo gituma nababwiye, nico gituma mbabwira ko muzopfira mu byaha byanyu, kuko nimutizera ko ndiwe muzopfira mu byaha byanyu. Hariho icaha kitwica, icaha co kutizera, icaha co kutizera kiratwica, kidutsinda mu byaha byacu no kugabitanya kwacu. Ariko ukwizera mu gikorwa co kuducungura kubwa Yesu Kristo umwami wacu kitugobotora mu rupfu rwazanywe n'icaha, ariyo mpembo y'icaha, kukatujana mu bugingo budashira. Si umuntu yakoze ibyaha azimira, ariko n'utizera yuko we umwami yaje nk'umucunguzi agatanga impongano y'ibyaha. Rero ngo nimutizera yuko ndiwe muzopfira mu byaha byanyu. Turizera yuko ari we, niwe ari ndiho, kandi yaraje afata ikibanza cacu, yikoreye ibyacu byaha kugira ngo ntidupfire mu byaha byacu. Ntidutegerezwa gupfira mu byaha byacu kuko yarabitugobotoyemwo, yaduhaye ubugingo buhoraho kubw'ubuntu bwiwe. Ivyo bifatanye n'ikigabane ca 4 mu Baroma. Paulo asubiramwo amajambo yo muri Zaburi ayo Dawidi yavuze ahumikiwe na mpwemu. Abaroma 4 umurongo wa 7 n'umunani. Ati hahigwa abahariwe ibigabitanyo byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Turizera yuko byahariwe, turizera ko byatwikiriwe, turizera yuko icete cyo kutwagiriza catabuwe, ikintu c'icaha caratunganijwe. Ubu rero ikibazo ico duhanganye naco no munsi, nitwizera ntitushobora kuguma mu rupfu, ariko tuva mu rupfu tukinjira mu bugingo. Harahiriwe umuntu uwo ibigabitanyo byiwe bihariwe. Hariho umuntu hahigwa umuntu uhoraho atazoharura kw'icaha ciwe, yaba wowe yaba jewe, nta caha duharurwa ko yagizwe ivyaha ku bwacu. Nta muntu n'umwe yoshobora kuriha ideni kabiri, ryararishwe rimwe burundu. Umurongo twisunge umurongo wisunga Israeli 130 ngo azocungura Israeli ku vyaha byabo byose. Iyo twibajije ku bwoko bwa Israeli, umutima wacu uregerana, tugira nabi mu mutima. Ubwoko bwababajwe cyane kuko Imana yabucaguye. Israeli yari kugira ubuzima bwiza hano ku isi iyo Imana itabucagura, itabutoranya ngo bube ubwoko bwiwe bwatoranijwe.
ngo bube inyego yiharije bwagwanijwe kuko Imana yabucaguye. Nta bwoko na bumwe ku isi bwamerewe nabi nk'Abisirayeli. Ibyo kandi biriko no kwishengero, yaba ku ntumwa yaba ku bahanuzi, umwami uwo ari we wese. Urubuto rw'Imana rwamye rumena amaraso yago hano ku isi, ariko rwari urubuto rw'icubahiro urwatwagwa. Igihe nicashika tuzobona igituma ivyo byose byabayeho. Naciye nibuka yuko minisitiri mushinga kiranganje wa mbere wo muri Israel Isaac Shamir ejo azoba ari muri Republika Federale umukuru wa mbere wo mu Israel yageneye igihugu cacu. Turamwifurije imigisha n'amahoro y'Imana mu gihugu cacu. Umwami arongore umunwa n'intambwe z'abazovuga bose kugira ngo bavuge ibintu by'ukuri bigororotse. Murazi yuko dutegerezwa gusengera abaganza. Ntibiba byama byoroshe kuri twebwe, benshi barabidogera, ariko sivyo bivugwa muri Bibiliya. Mu by'ukuri handitswe ngo dutegerezwa gusenga, kandi nivyo tugomba gukora nubwo rimwe na rimwe bitugora. Imana ishobora kurongora imitima nk'uko irongora imigezi y'amazi. Byose tugomba kubishira mu biganza by'Umwami. Amina. Ndafise ikindi niyumvira kuri ico. Murazi yuko ibintu byinshi biduharurwa ko na cyane cyane ibirabanye n'intambara y'isi yose ya kabiri n'ibijanye n'ivyo, ariko twe twizera ku bijanye n'ivyanditswe byera. Si ubwoko bw'Abadagi biharurwa ko bizoharurwa kuba kuri Gatolika i Roma. Zovyerekana na Bibiliya zovyerekana, ariko yo ni ikindi ikintu kimwe dufise mu mutwe ni Imana n'ijambo ryayo. Imana ironke ibyo ifitiye uburenganzira. Ndabivuze nidegembya iyo bajya abantu batatu b'Abagatolika, Itrere, Himurere na Goebbels n'abajezu, iyo ataba aribo bari imbere, nta guhamwa kw'Abayuda kwari kubaho. Murashobora gusoma izo nkuru, ndashobora kubibyerekana. Mbega umuvumo uva hehe no guhama Abayuda byavuye he? Byavuye mu bapapa b'igatolika b'i Roma muri kahise kose, gushika naho baza kugira ico bita amayinkizisiyo muri Espanye, kugurisha ibyaha. Ariko ivyo byose bigomba kwandikwa. Ntaco jewe mfise co gutakaza. Ndagomba ko Abisirayeli, ubwoko bw'Imana, bumenya ivyo bintu. N'Abisirayeli mfise ibintu byinshi numva biriko birategurwa mu mutima wanje, ariko turumva yuko ibihe biriko birashika ku mpera. Mushiki wacu akuze yanyeretse ikimenyesha makuru c'i Roma co muri kahise, havugwa kuri nyina w'Imana. Papa Paulo wa kabiri abona muri nyina w'Imana, abona ukwihunga. Ni kuva ryari Imana ifise nyina wayo? Imana ni Imana ibihe bidashira, Imana ni muhemu. Ariko hano haranditswe ninagomba kuba nyina w'Imana. Mwategeka imigwi y'Abakristo ngo yemere ko Mariya ari we nyina wabo. Oya, siko bimeze. Twe dufise ijambo ry'Imana. Paulo yabisobanuye muri Galatiya 4:26 ngo Yerusalemu wo mu ijuru niwe mama wacu twese, tubizoguma gutyo, twabyawe n'Imana. Nivyo kugira ngo tube kugira ngo ibe umuntu. Imana yafashe umubiri, irawegura kugira ngo ishiremo ijambo, hanyuma imbuto iraza hamwe bicaye kuri Mwemu Yera, iza ku ijambo. Urubuto rukora ku buryo Kristo yashoboye kuvuka ari uwera, kugira ngo amaraso yiwe
twese turabizi soit totalement et est totalement complètement saint. abe arayera yuzuye rero ubu rero umuntu asenga ugwavya byose nizavya ndafise amashimwe y'Imana kubera habaye ugukosorwa. Mariya yarakosowe biri muri Bibiliya benshi barabyirengagiza. Igihe yaza kuri we, igihe mu bukwe bw'Ikana i Galilaya, araza neza ashavuye, aravuga muri Yohana 2:4 n'ibindi, aravuga ati wa mugore none mfitani iki nawe, hari iki hagati yawe? Abandi bakavuga ngo Mariya umweranda. Oya, siko bimeze. Twebwe twagenewe ukuri, kumbure turabitondeka bitameze neza, bigomba kumera gutyo kugira ngo abantu, murazi abantu bavuga mu buryo bw'imirenza ko ntibigera bazana imivurungano. Ugombye kuzana imivurungano mu bwoko bw'Imana, uvuge utagororotse abantu bacanganye ikigo. Bamwe bazogwa, abandi bazohaguruka. Bamwe nibo bagomba guhagurutswa. Mfise icyo ngomba kuvuga kuri ivyo imbere yo gusobanura. Sinzi ibiza gukurikira, niba ari hagacanke mu butumwa bwiza ko twabivuze. Ni ubutumwa bwiza bwa kera, nubwo numvirije kera, sinzi ibiza gukurikira. Nagomba kandi gusoma imirongo 2 mu Ngoma 19, Ingoma 19 umurongo wa 12. Et pour les villes de notre Dieu, mais que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon. Oh, quelle parole merveilleuse! Mbega ijambo 12. Nuko shira ubwoba, turwane kigabo, tugwanire ubwoko bwacu n'ibisagara by'Imana yacu. Nawe uhoraho arakora ico ashima. Ni vyiza cyane. Mana kora ibi, mwami mukundwa kora ibi, ndakwinginze. Oya, tugomba kugwana, tugomba gufata uruhagararo, twiteguye guhura n'umwansi, ariko Imana ikore ico ikiyihimbara, ico ibona ko ari ciza. Imana ifise kimwe gusa ku bwoko bwayo, n'urukundo n'amahoro. Imana ntiyigeze yigira ikindi cyumviro cyo konona ubwoko bwayo, ntizigere bigira. 13. Nuko shira ubwoba, tugwane kigabo, turwanire ubwoko bwacu n'ibisagara by'Imana yacu. Nawe uhoraho akore ico ashima. Amen. Azobikora mbere no mu minsi yacu, azokora ibimuhimbara. Tushira vyose mu biganza vyiwe, azokora vyiza. Hariho uwundi murongo uzi, twese turawuzi, mu Bacamanza, aho umwami yiyeretse Gideyoni, aramuvugisha nk'umumarayika w'umwami mu buryo bugaragara. Turamaze kubivugaho, byanditswe mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 12. Abacamanza 6:10 umurongo wa 12. Nuko uwo mumarayika w'uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati uhoraho ari kumwe nawe, ewe muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati mugenzi, namba uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubako? Kandi bya bitangaza byiwe byose basogokuruza batubarira biri hehe? Batuhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani.
umurongo wa 14 uhoraho aramwitegereza aramubarira ati genda uko izo nkomezi zawe zingana ukize abisirayeli ubakure mu maboko y'abamidiyani ni jewe ubwanje ngutumye. Amina. Murabona abantu b'Imana bose bazamurira Imana akamo kava mu bugingo ako natwe no munsi tuzamurira uhoraho. Nta na kimwe kigeze gihinduka. Birashobora kuba co kimwe Imana yakora nk'uko haza igihe c'ubukanye c'urwangara, ariko hari abantu mu mitima yabo baguma bibuka ivy'Imana yakoze, bakifuza ukundi gusha ko Imana ikora ikindi kintu ukundi gusha. Gideoni yari umwe muri abo. Igihe bamubwira ngo nugende wamuhiziwe umwami ari kumwe nawe, ivyo ntaco byari bifise bimubwira. Byaca mu gutwi nk'uko bisokera mu bindi. Hariho akamo ngo Imana iri kumwe natwe. None byabitangaza ba data batubwira biri hehe? Natwe twovuga co kimwe. Umuntu yoza kuri jewe akavuga ati mwene data mwami ari kumwe nawe, mwibaza ko noca nibaza neza co kimwe na Gideoni 100%. We yavuze ati murakoze ivyo namye ndabizi. Oya siko bimeze. Uyumvira gutyo Imana ntiramuvugisha, ntazi ico Imana yakoze. Twahawe n'Imana kubw'ubuntu ukuba maso. Ntitubibona nk'uko turi, oya tubona mu bidukikije ivyo turimo, tukabona ivy'Imana yakoze, tukizera ko ari wa wundi ashobora guhindura ibintu byose akatugobotora mu bidukikije byose. Nico gituma Gideoni nawe yavuga ati nimba umwami ari kumwe natwe ibi byose ntibyari kudushikira. Twovuga co kimwe. Umwami ntafise imigabo yo kutugirira nabi, ni umwasi agomba kutugirira nabi. Gideoni yarabandanije aravuga ku murongo wa 15 ngo none byabitangaza byose ivyo batubwiye biri hehe? Hanyuma aca agaruka ku gusohoka kwa Egiputa ku ntango iyo Imana yakoze. Bakundwa, neza nibyo turimwo twibaza uno munsi. Twibaza tuti iyo umwami aba ari kumwe natwe twari kurindwa ibintu byinshi, ariko rero kumbure twari kuba nk'abamarayika, twari kugira iyindi myimenyerezo yose bari abantu b'Imana bari imbere yacu. Imana iducisha mu nzira twe tudatahura twese, ariko ikintu kizwi neza, igihe tuzoba dushitse ku mpera tukaraba inyuma nezerwa kuko tuba twashitse ku ntumbero. Ibikumbure biri muri Zaburi ya 4 ivuzwe mu busobanuro ya Ritere ngo nta kosa ririmo mu nzira zayo zose, byose bizodushitsa ku neza kandi tuzoshimira umwami. Murongo wa 14 ngo arahindukira aramubwira ati genda n'izo nkomezi ufise ubohore abisirayeli ubakure mu maboko y'abamidiyani. Nta na kimwe yavuze ku nkomezi ziwe. Avuga ati nimba umwami yaba ari kumwe natwe byabitangaza biri. Nta na kimwe yavuze ku nkomezi ziwe. Yavuze ati twarananiwe. Umwami acavuga ati genda n'izo nkomezi. Mbega byari biki? Imana ni nyabubasha mu banyantege nke. Si abantu baza bavuga bati ndafise ikiganza canje c'ibubasha, ndashobora kugenda n'inkomezi zanje. Oya nabemera yuko ataco bafise bagaragara ngo bahabwe n'Imana, badashobora kuvuga mu nyuma ngo nakoze ibintu neza, sivyo? Oya, ariko bazi neza
yuko ibyashitse ni Imana yabikoze. Amina. Hanyuma mu mirongo ya nyuma mu murongo wa 14 ndagutumye. Ntidukeneye ibirenze ivyo. Aturungitse akavuga mu kanwa kiwe ko atumye azoduha ibyo dukeneye. Nico mwene data Branham yavuze i Portland i Oregon igihe wa muntu yaza ahavugirwa ubutumwa imbere y'abantu benshi, cya kigabo kirapfunga ingumu ngo kimukubite, hanyuma kikamutuka ibitutsi byose, hanyuma ikintu kiramuvugisha mu buryo ngo naragutumye, nzoba ari kumwe nawe. Yari icecekeye, yaratekanye, aravuga mu nyuma ati narinzi yuko nimba Imana yantumye azojana nanje, azoba ari ngaho aho intumye kugira ngo angwanirire. Amen. Hanyuma yumva ijwi rimubwira buhoro buhoro ngo kubera wahangaye umukozi w'Imana utegerezwa gupfukama ku birenge vyiwe imbere y'abo bantu bose. Ako kanya nyene ico kigabo kirimo amadayimoni cyari gerutse gutoroka mu bohero, cyakubisa abavuga butumwa benshi mwibarabara, ngo kibandanye igihe capfunga ingumu, kica gikubitwa hasi n'ububasha bw'Imana. Amen. Kuko mwene data Branham cyaciye kigwa hasi, mwene data Branham mbega byari biki? Nizari inkomezi ziwe ngo nagutumye, nzoba ndi kumwe nawe. Amen. Nzoba ndi ijambo mu kanwa kawe, nzoba ndi ububasha bwawe, inkomezi zawe, ubwenge bwawe, nzoba ndi muri wewe, nzoba ndi kumwe nawe. Amen. Nimuhagarike imitima y'ibyo muzovuga, kuko si mwebwe muzovuga, ariko mpemu yera azobaha ico gihe ico muzotegezwa kuvuga. Nimuhagarike imitima y'ibigiye gushika. Nitwashika hariya twese tuzofashwa. Umwe wenyine ashobora gukoreshwa n'Imana. Murazi ico turico, murazi abantu abaribo nabo batagomba kugenda baharira n'Imana igihe cyose, yinga ryose. Igihe bibaje kuri weekend kurikira ko bateza kuvuga ukundi gusha kuvuga ubutumwa, bakavuga ati mwami nijari uzoronka uwundi woshobora gukoresha, nagomba kuja kwiruhukira, bari kukuruka ni kuzoshika. Igihe gishitse dutegeza kuza hano inyishiraza, turanezerwa kuba turi hano, atari kubera inkomezi zacu, atari kubera ubushobozi bwacu, ariko twizigira Imana n'ubwizigirwa bwayo n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Ni kuri ibyo bintu byose niho dushikamiye, ni muri we niho tuzoguma gushika ku mpera. Hano gushika ku murongo wa 17 aramwishura ati nimba, aramubwira ati naba ngiriwe akagongwe imbere yawe, nunyereke ikimenyetso kinyemeza ko ari wewe ubwawe uvuganye nanje. So kutizera uko oya, ntiyagomba kuba azi neza kandi amenye neza cyane. Imana nta numwe igerageza, Imana nta numwe ishira mu mageragezwa. Ariko murabona niko byari bimeze na Toma, yagomba kubimenya neza. Yari yizeye, ariko yagomba kuraba, yagomba kubyibonera. Natwebwe turizera kandi turashaka kubyibonera. Suko kutizera oya, tufitiye uburenganzira. Nitwizera ko Yesu Kristo ari wa wundi. Amen. Aho rero dufite uburenganzira bwo kubona bigaragara gutyo nyene hagati yacu. Suko utizera uko n'uburenganzira bwacu imbere y'Imana. Ibyo ni byacu. Ni nako byari bimeze kuri Gideoni. Yashaka ko Imana
yigaragaza yashaka kubona ntiyagomba kugenda yagomba kuba abizi neza ko umwami ari kumwe nawe kandi imbere y'uko aje imbere y'ubwoko yagombye gukorana isezerano n'Imana. Ikime cyagomba kuza n'ikimenyetso cyagomba kubaho, ariko nawe akavuga ati nibibe gutya. Imana byose yabimuhaye gutyo, niko byanditse. Ariko hari abantu abo Imana iha ibyo basabye, abantu abo Imana ihindukirira, abantu bari mu kaga ko mu mutima ibwina, Imana ikaza kubatabara, igatsimbataza ukwizera kwabo. Imana itsimbataza ukwizera kwawe n'ukwanje. Turashaka kubona Imana, turashaka kuyibona. Ibyo binyibutsa mwene data kiri muto yakuriye mu muryango w'abizera, hanyuma agenda mu ishuri rya Bibiliya, iminsi yose yagumye yizera. Hagati yaho yarakunda kugaruka muhira, ariko ukwizera kwe kwagenda kuba guto guto kugabanuka. Igihe yari ku mpera y'umuzingo yaratashe iwe, arabwira se, Tata, nunyereke Imana iri hehe? Se aramwishura buno nyene, aramwishura ati mwana wanje, nyereka aho Imana itari. Nunyereke wewe aho Imana itari. Umunyabwenge yazi byose, yarafise inyishu. Ubumenyi bwo ku isi burashobora kubuza abantu ibyo bafise, ariko umwimenyerezo w'Imana irashobora kuduha ibyo umuntu adashobora gukorako. Ni kubwica tugomba kugura amaso. Imana iradukikije, kumbure Imana ishobora kuboneka mu buryo bwinshi cyane, ariko itegerezwa kutwugurura amaso kugira ngo dushobore kubona mu bwami bwayo, mu bikorwa byayo, mu nzira zayo no mu bikorwa byayo. Imana iduhezagire twese. Ndagomba rero gusobanura hanyuma imitima yuzure ubwiza bw'Imana. Sino kwibuza yuko ivyo Imana ikora byose bifise agaciro k'ibihe bidashira, byanditse mu Musiguzi 3:14. Nkuko twavyumvise ejo, Imana ntiyigeze isubira ku ijambo ryayo ngo rikosore. Iyo itanze isezerano, singomba kuvuga jewe oya, mbere n'umuhamagaro, nogomvye iyo Imana ivuze ikintu ico kigumaho, bitunezera bitatunezereza, nta numwe izobaza inama. Muri iyi minsi hari mwene data mukundwa yampamagara arambwira ati mwene data Frank, haraheze imyaka 25 narose abampamagaye bari kure, abantu bafise ku mutima ibintu by'Imana. Arambwira ati mwene data Frank, kuko Aburahamu yarindiye imyaka 25, ndizera ko nawe ukurindira kwawe kuzoherana n'imyaka 25 nawe. Ndamwisha ni mwene data, niyumviye icyo kimwe cyangwa ikindi, ariko Imana ibiduhe, Imana ibitange, Imana ibiduhe twebwe twese. Ndizera yuko twoba tunezerewe. Sinzigera nibagira kuwa mbere mu gitondo itariki 2 z'ukwezi kwa 4 1962 ku umunsi nk'uwo ntiwibagiranwa ibihe bidashira. Ukugomba kw'Imana aba ariko gukoreka muri byose. Irafise inzira hamwe natwe. Turidoga nk'uko Gideoni yabikora, ariko ntitwidogera mu kutizera. Nuko gusa tutumva tumerewe neza mu byo turimo. Turazi yuko Imana irashobora kudufasha kubisohokamwo, kandi izodufasha. Dushira ibyizigiro byacu gusa muri we. Nyahimbazwe izina ryiwe. Sinzi ibiza gushika muri buno butumwa bwiza. Reka twese tureke Imana iduhezagire. Imana igumye ijambo ryayo.
nk'uko twabivuze ejo, nk'uko tuza kubisubiramo uno munsi, Imana yahaye isezerano Aburahamu mu myaka 75, Sara yafite imyaka 65, ibasezerana ko bazoronka umwana. Imbere yuko Imana itanga iryo sezerano, Imana irubaha ijambo ryayo. Nawe mugomba kubaha ijambo ryawe. Nimba uri umukristo, utegerezwa kubaha ijambo ryawe ukagira ubuzima bw'umukristo. Nimba uja mu ishengero ukatura ko uri umukristo, utegerezwa kugira ubuzima nk'ubwo. Bitari uko abantu ntibazokwizigira. Murabona, nimba Imana yavuze ikintu runaka mu ijambo ryayo, ntidushobora tukaba tudashobora kumwizigira ko azogisoza. Aha rero ntizoba Imana kuri twebwe. Fata karowe kugusengera abagwayi, wari wambariye ngo ntaco bitwaye ico ushobora kwerekana no gukora kose, sinzokwigira ndavyizera. Yego navuga nti ibiye si vy'abatizera, ni ivy'abizigira. Uwizera azobona ivyo bimenyetso bizoherekeza niko isezerano. Ubu rero ni Mariko 16. Mu cigwa twavuze ko mu buryo Imana yatanze amasezerano yayo, ico cyanditswe turagifise imbere y'amaso yacu no munsi. Ndibaza nico kintu cyanditswe gihambaye muri Bibiliya uno munsi. Turazi yuko ivyo byabereye ku kizinga ku ruzi Yorodani hazi imyaka 2000. Isi yose yari mu kaga guherekera. Isirayeli yarashibuye Imana, yari mu mategeko, yari mu byagezwe, yari yatwawe inyagano. Nta kibi cyashikiye Isirayeli iri kumwe n'Imana, kandi n'ishengero nuko iyo riri kumwe n'Imana n'ijambo ryayo, tukaba turi mu kugomba kw'Imana. Murabona, tugume mu kugomba kw'Imana, ibintu byose bizogenda neza. Ariko ni wasohoka ukava mu kugomba kw'Imana, ibintu byose bizohungabana. Birakwiye gusa gusohoka mu kugomba kw'Imana akantu kamwe gusa, ahantu hamwe, ibintu byose bica biba bihungabana. Ibintu byose mugomba kubitunganya, mu bigorore, hanyuma mutunganye byose. Raba rero ibi, igihe Imana yabigomba gutyo, ikaba yagomvye kuzana umwana wayo mu isi, ikamwerekana nk'umwagazi. Murabona, mu bigereranye n'agakoko n'ikimazi, Imana ivuga umwana wayo, hanyuma ikamugereranya nk'intama, nk'ikigereranyo. Igihe Imana yiyereka isi, yari mu mero y'inuma ivuye mu ijuru. Kubera iki yakoze ivyo? Raba icyumviro canje, umwagazi niko gakoko gatekereje ku isi mu bikoko byose. Nta kintu gitekereje mu bikoko nk'umwagazi w'intama. Imana itugereranya n'intama kubw'akamere k'umwagazi w'intama. Intama ntishobora kwifasha ubwayo, ntishobora kwitwararika ubwayo. Igihe intama izimiye, ibizimiye, ntisubira gutora inzira yayo. Iba nta bubasha ifise, izoguma ngaho ibyabira, mbere izonahapfira, ariko ntizosubira gufata kuronka ibona inzira yayo. Ntizi inzira iri bucemwo, nta na kimwe izi. Ni nako bimeze ku bantu mu isi. By'ukuri twarazimiye burundu, nta hantu namwe dufise twoshobora guca, ntituzi aho turi buce. Dukeneye Imana nk'umufasha, nk'umwungere, ngo iturongore, iduhe inzira. Murabona, ntidushobora, ntacyo bitwaye gahunda twaba dufise nziza, n'ibintu byose byoba biturongora ni byiza. Ibyo twoshobora kuzana byose, ibyo byose ni byiza, kandi ariko atamwungere murazimira. Muzojana aho umuyaga uzobatwara. Mutegezwa kugira umwungere. Ishengero byiza nibyo byatura byiza, atamwungere w'umukuku
mwubakiye ishengero ryanyu ubusa, nta buye ry'imfuruka mufise. Murabizi igihe abakera bubaka byari bijanye n'ibuye ry'imfuruka iryo bagaye abubatsi. Igihe urusengero rwubakwa, none ibuye ry'imfuruka ryarihe? Ibuye ry'imfuruka ritegerezwa kubanza gushigwaho, ritegerezwa kuba riri ngaho. Turabona ko gutyo uko niko bashibuye ibuye ry'imfuruka, baca bubaka atabuye ry'imfuruka ririho. Uno munsi bagenzi, dufise abanyabwenge benshi gusumba uko bigeze kubaho. Amazu meza asa neza mu buryo bw'inyuma atigeze kubaho, n'abantu batunze batigeze kubaho dushobora kuba twobona. Ndiko ndibaza kubera iki gahunda y'Imana idatera intambwe? Ni kubera ishengero tubakiye ku ibuye ry'imfuruka. Murabyatura n'iminwe yanyu ariko ntibiri mu mitima yanyu. Inzu yose irubatswe, ariko yubatswe gute? Mu madini hariyo umuliyoni w'abantu barenze ko ahantu hariya, ariko s'abantu baza biyunga n'imigwi y'amadini bakaba. None nihe Kristo yashizeho akemegwa? Dutegezwa kuja mu isi yose. Twakoze iki? Twubatse amazu, twubatse ibintu n'ibindi n'ibitaro n'amashuri, ariko Kristo ntiyavuze ko dukora ivyo. Yavuze ati genda mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza. Nico gituma tudatera intambwe. Murabona, murabaza ngo dutegerezwa kuvuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Pawulo avuga ati ubutumwa bwiza ntibwaje gusa mu majambo, ariko n'ububasha n'ubushobozi bwa Mwene Yera. Murabona, nagiye muri Afrika, muri Ende n'ahandi, abamizirima n'abandi bose boba hangara, ariko Kristo niyaza akemeza bose bazokwihana. Murabona, vuga ubutumwa bwiza. Igihe Kristo aje akemeza, nimufate ububasha n'ubushobozi bwa Mwene Yera mugene mu isi yose. Wa wundi adahinduka uno munsi, ejo ahijya ejo, ibyo bihe bidashira. Murabona, yarapfuye ariko yarazutse, ni muzima. Uko niko dufise ishusho y'umwagazi imbere yacu. Umwagazi iminsi yose wamye ukoreshwa nk'agakoko k'ikimazi ku bwa Kristo. Imana yageneye imyagazi ivyo. Abantu bakoze umwagazi abatanga ikimazi bemeza ukuzoza k'umwagazi w'Imana. Iyo umuntu yakora icaha, yafata umwagazi w'intama akagenda ku muherezi mukuru, uwo mwagazi bakawuca izosi, hanyuma agashirako ikiganza ku mutwe, hanyuma ibyaha byiwe akabisuka mu mwagazi, hanyuma umwagazi warakeregwa mu kibanza ciwe, maze uko niko umwagazi wikorera ibyaha by'uwo muntu. Yafata umwagazi ataco wakoze ukaja mu kibanza ciwe, ibyaha byiwe nuko byaharugwa ku mwagazi. Kimwe kigomba gufatana n'ikindi. Murabona ingene byari bimeze, n'ubu niko bimeze. Abantu bamenya yuko umwagazi ugiye mu kibanza cabo. Ibyo rero byarabandanya bikama biba nk'uko byari ku ntango. Murabona, byari bikwiye yuko buba ubuzima. Ubuzima rero buri mu maraso. Mu maraso niho hari ubuzima, hanyuma haciye haza urubuto. Murabona, ikigore ni ikintu gusa c'igitwazi, ariko ubuzima buva mu mugabo. Mu mbuto z'umugabo niho hariyo ubuzima, niho bwadudubiza. Uko niko Imana yabikoze mu bwenge bwayo. Si Mariya yabikoze, si inkumi yabikoze, yari Kristo. Kristo yaravutse atase wo ku isi afise,
ni mpwemu yera yateye igitutu Mariya yatewe igitutu na mpwemu yera. Mwami Yesu aravuka, amaraso yiwe ntiyari mu nyamahanga, ntiyari mu Yuda, amaraso yiwe yari amaraso yaremwe n'Imana, yari amaraso y'Imana. Murabona abantu baravuga ngo ni iki canke kiriya, yari Imana. Igihe Kristo yaza no munsi wobaza abantu bakavuga reka ndabahe kugereranya nk'akarorero. Wofata amagi y'inkoko, iyo nkoko itigeze ibana n'isake, fata ayo magi yose abundikigwe, ku mpera uzoronka amagi yaboze. Ni mpaka habe habaye uguhura n'isaka niho haboneka ubuzima. Murabona wokora iki cari cuzuye amagi, nta na kimwe kizobamwo kiretse iyo nkokokazi yahuye n'isaki. Murabona, ndabisubiyemo, inkokokazi itabanye n'isake nta miswi uzoronka. Niko bimeze n'uno munsi n'amashengero yacu, amashengero yitangwa na y'abakristo. Hatari Kristo ngo haboneke urubuto, muzoronka gusa amagi azoborera muri ayo mashengero. Nihe hagira ikintu kivuka, nihe Kristo yihishura akigaragaza. Ntaco bitwaye amagi menshi yo ufise n'ibindi mucari, oya nta kindi mugira kiretse amagi aborera mucari. Ndabivuze vyeruye ariko ni vy'ukuri. Murabona igituma umwagazi yafatwa nk'igitutu c'umwagazi w'ukuri, kuko muri kajya kabuto k'ubuzima niho harimo ubuzima. Kiriya gihe ku myagazi byari bikoko, ariko cari igitutu, kuko mu gihe amaraso yameneka ubuzima bukava muri ivyo. Ntaco bijanye n'ubuzima bw'umuntu, kuko ubuzima bw'igikoko n'ubw'umuntu biratandukanye. Igikoko nta bugingo, ivyo ntibyashobora gufatana igikoko n'umuntu. Murabona bategezwa kuguma batanga ibimazi by'imyagazi. Ariko hano igihe umuntu aje gusenga Imana agashira ikiganza ciwe ku mwana w'Imana, yari umwagazi w'Imana, yumva imibabaro yiwe. Igihe kajya kabuto kameneka ubuzima bwavuyemwo, nta n'ikindi cyari kiratari ubuzima bw'Imana ubwayo. Ubwo buzima buca bugaruka kuri mwebwe, buza muri mwebwe kugira ngo bube muri mwebwe ubuzima bushasha. Aho rero niho muca muba icaremwe gisha, mukavuka ubwa kabiri, mukagira ibyizigiro bizima, mugava mu rupfu mukinjira mu bugingo. Ntimushobora gupfa kuko Imana ntishobora gusubira gupfa. Muzi neza yuko ijambo gupfa ni ugutandukana. Urupfu bisobanura gutandukana n'Imana. Murabona, nimba mufise ubugingo buhoraho, aho rero muba muri mu nyonga y'Imana. Ngo unyizera akakira ijambo iryo nazanye ntazopfa, ariko ava mu rupfu akinjira mu bugingo. Yohana 3:16. Mbega ubuzima bwiza twarose! Bibiliya nziza, ibyo Imana byose yaduhaye. Si teologiya, si ibyo umuntu yavuze, ariko uno munsi ni muzima, ari hagati yacu, wa wundi nyene yamhemu nyene. Rero nk'uko umwagazi werekanwa, hanyuma hakaza inuma. Inuma niyo nyoni itekanye mu nyoni. Inuma ni n'akantu kameze neza. Murakumva kariko karavuga isingene kavuga neza. Ndibuka igihe umugore wanje yapfa, naragiye ukaburi, ndicara hariya ku kirengazuba, nari mbabaye.
ndicara hariya izuba rirenga umuyaga wari mwinshi inuma ziravuga nta kintu caremesha nk'ico ndicara hariya nkabyumviriza byari byiza. Imana nayo ni nziza, Imana n'urukundo. Imana yakunze isi mu gihe twari abantu batarabo gukundwa, yatanze umwana wayo w'ikinege. Yohana 3:16. Rero raba, Imana ishaka kumanuka hagati yacu, irashaka kutugumbira mu rukundo. Aravuga hano mu buryo bwumvikana, n'umusobanuzi avuga ngo arashaka gukura mu mitima yacu ugukomantara, adugumbire, adukuyakuye, atwinjize mu rukundo. Inuma yari imaze kuba mu bwato, hari yari ifise igikorwa mu itanguriro 8:8. N'umwagazi n'inuma mushobora kubibona gutyo, kandi no mu bwato hariyo inuma n'ibindi, kumbure n'igikona. Igikona ni ikintu kidasanzwe, n'inyoni ifise ubugunge nzi, n'ikijyajya. Mbega kubera iki? Rero inuma, nasomye byinshi ku nyoni, ku bikoko muri rusange, kandi narabyize neza. Niba byinjiramwo urashobora kubona neza Imana hose, iri hose. Nayibonye mu numa. Inuma ntigira indugu, nta kintu kibi, nta mururazi ifise, nta burakari mu numa. Hari ikintu byiza cy'igikundiro. Ntishobora kurya ikintu gikenera ko indugu ikiyungurura, ariko igikona ni ikindi kintu kirashobora kugurukira hariya inuma igenda, kikagenda kurya ingano, kikajya n'ibindi. Ariko inuma ntishobora gukurikira igikona ngo irye ibyo kiriko kirarya. Igikona kirashobora kurira hano kandi kikarira na hariya. Murabona, iryo ni ryo tandukaniro. Nimwafata umugabo canke umugore afise kamere y'igikona, arashobora kuba mu mugwi runaka, club ahantu runaka, kiryohera, hanyuma agacuba acagaruka akaza mu gikorane c'Imana. Ariko umukristo w'ukuri ntashobora kwihangana ibintu by'isi, ntashobora kuvyihanganira. yakuwe mu by'isi. Suko tudashaka kubikora, nta nuko ubyifuza kubikora, nta nyota yabyo ufise. Imana yakuyemo inyota y'ivyo. Kubera iki? Suko ugerageza kubija kure, nta nyota yabyo bifitiye. Yahinduye kamere yanyu n'ibyo mwifuza, mukunda Imana, mukizera Imana n'umutima wanyu wose. Nivyo nimba mugomba gukora mwakoze ikintu kibi, amoso zaratemba ku matama yanyu, mugaruka ku mwami, mufise inyota, mukavuga uti data, urazi yuko nta byifuza kubikora gutyo, ukaguma ngaho gushikaho ibintu byose bimera neza, hanyuma ukabandanya inzira yanyu. Ariko igikona coco kibandaniriza inzira, kikajya ivyo kigomvye, kirashobora kwihanganira byose, ariko inuma ntibishobora. Aho rero nimutahure, mumenye, tugaruke ku mwagazi. Uratekanye, uratekanye, ufise ubugwaneza. Uno musi iyo umuntu aje akaza mw'isi, ubwa mbere abameze nk'umwagazi iyo avutse. Umukristo iyo avutse ubwa kabiri, aronka kamere y'umwagazi w'intama. Murazi, umwagazi w'intama nk'uko nabivuze ntishobora kwibonera inzira yayo yonyene.
umwagazi w'intama ukeneye umwungeri. Rero turabona hano yuko inuma yaramanutse iza kurongora umwagazi w'intama. Imana irongora nk'Aburahamu yarongora Isaka akamujana ahaja gupfira, aho yategerezwa kumutangira ko ikimazi. Uko niko Imana yarongoye Kristo nk'ikimazi, umwagazi w'intama, agakoko katamenya inzira yako. Ndiko ndibaza umwagazi w'intama ntukeneye gukora ibikorwa cyangwa guhangayika kuca arico cyose. Umwagazi w'intama yibonera ubwoya itahangayitse, ntihangayikira ibyo. Fata rero ibyo yarose uyikuye ku ubwoya ntikura ku munwa. Ndiko ndibaza uno munsi turibwira ngo turi intama z'Imana, turi imyagazi, turi intama z'Imana. Reka turabe, raba ingene wifata iyo bariko baragukura ko ubwoya, raba ingene wigenza. Hari ikintu kitagenda neza mu ishengero, bakavuga bati sinzosubira hariya, sinzosubirayo, ndigiye mu Methodiste, sinzosubira kuguma hariya. Kubera ko utaguma hariya, Imana irabagerageza igihe muriko murakugwa ubwoya. Yohana yavuze ati ngiyi umwagazi w'intama ukura ibyaha bari mu isi. Murabona Yohana yamubatije mu mazi, hanyuma Imana iramanuka mu buryo bwa mpemu yera iba muri we. Amen. Yarabaye muri we, yatuye muri we. Byabaye igikorwa gihambaye mu isi. Imana yariyunze na Kristo. Imana n'umuntu, ijuru n'isi byariyunze, bitanga inyishu y'icaha burundu. Igihe inuma n'umwagazi byahura bigafatana, murabona igihe cy'umubatizo habaye ukuzura n'Imana. Imana yatugereranije n'intama. Turabona neza ko abantu batanga ibimazi by'intama. Mbega byari kugenda gute habaye ibingira mu kibanza cy'umwagazi? Yari kuca ihunga. Mweho bimeze gute? Muratangara. Hanyuma igihe mpemu yera yirutse, mbega muri amabingira canke impene canke intama? Nico kibazo uno munsi mu ishengero mu Pentecoste. Hari ntongane, hari bice mbere bariteguye no kugwana ngo bakebane, bakaza imbere y'Imana, ariko ntibahindutse abakristo. Mpemu yera ntazoza ku bantu nk'abo ngo abagumemwo, ntabishoboye. Iyo umwagazi utera kamu nk'ibingira, mpemu yera guca yigira. Bimeze gute uno munsi? Uno munsi dukora nk'isi, twigenza nk'isi, turaharira, dukora ibyo tugomvye, hanyuma mukibaza ngo mpemu yera yoza kuba muri mwebwe. Oya, nta na rimwe. Oya, muraharira mukahangana bamwe n'abandi. Ibyo bikabandanya kuwa mbere. Imana nikozwe n'abantu babiri canke batatu. Oya, ibi hari biri aha ngo ndaha canke oya, kubera kutari wa Kristo. Nivyo mwashizeho impome, mwazanye ibice, hanyuma mukibaza kubera iki ibitangaza mu ikoraniro ryanyu bitahari. Ukora ibitangaza yarigiriye. Nico gituma bitakihari. Kubera iki mutagomba kwizera ku masezerano y'Imana? Aho Imana iri niho ikidasanzwe kibaho.
nicyo gituma abantu bagenda iyo havuzwe umubatizo wa mpemu yera. Ndakunze kuvuga ko hariho idolari ry'ikinyoma ariko hari n'iry'ukuri. Murabona, hariho abukuri. Nimwabona umuntu yigana mu bihugu bitandukanye, muzobona ingenzi. Hariho abantu hariya, iyo ugiye nk'ingenzi bagusezeranira ikintu, hanyuma ugasanga hari ikintu bakwatse, bagutwaye, bakagutwara ikintu runaka. Iyo tubona abantu baza mu ikoraniro bakavuga ngo bavutse ubwa kabiri, mbega bigenza gute n'abagenzi babo? Bakora iki aha? Bakora iki hariya? Ni ukwigana. Oya, si ubuzima bw'Imana bw'ukuri buri muri bo. Nabonye abantu batamba muri mpemu, bakavuga mu ndimi, bagakora n'ibintu byose, bakigira gutyo. Hanyuma inyuma y'ibikorane bari abantu batandukanye nabo bari mu bikorane. Hariho ikintu kitagenda neza. Ntimureke ngo mugumwe n'ibyo bintu. N'ibikanganyoni. Ubu rero mugabe umwagazi, nivyo turi intama ziwe. Muravuga muti ego mwene data Branham, bimeze gute kuba Kristo baguma iwabo kuwa gatatu ku mugoroba bakaraba televiziyo bakavuga ngo turakunda Suzi n'ibindi? Muravuga muti mwene data Branham, mbega si amahirwe yo kuba umunyamerika? Ego nivyo kuba umunyamerika, ariko nimba uri uw'Imana uzobuheba ubwo burenganzira. Uzokwambara neza, wigenze neza ubwa mbere. Ndizera ko hariho ingeso n'impuzu n'umwimenyerezo wa kera hamwe n'Imana. Ego nimugende mwibarabara neza, mwambaye neza. Namwebwe bagore mutabikora, umunsi umwe muzokwishura ko muri abasambanyikazi, kuko birivuga muri Matayo 5:28 ngo umuntu wese araba umugore ngo amwifuze aba yamaze gukora ubusambanyi mu mutima wiwe. Kumbure niwe wabikoze, ariko uciriwe kwiteka, uzobyishura imbere y'intebe y'urubanza, kuko wigenjeje gutyo imbere y'umunyabyaha, kuko wiyambitse ubusa. Nimuvyumvireho, ni ukuri k'ubutumwa bwiza. Baracishije bugufi inzitizo, barurukije urukiramende, ngo intama zosohoka. Mwebwe ba metodiste mwari mwemeze gute ku ntango? Abagore banyu bari buzuye gute mpemu yera? Uno munsi bakora iki? Uno munsi bagenda kuki iyaga bakiyambika ubusa, mukibaza ni kubera iki mutagira ububasha bw'Imana. Muravuga muti mwene data Branham n'amahigwe yacu, ngo izo mpuzu nizo bagurisha n'ivyo. Ego, ariko none hadufisitani iki n'ivyo? Yaba hano Hollywood cyangwa Los Angeles, iyo mvuga ubutumwa bwiza ngomba kuvuga rya jambo ry'Imana kumwe kwa kera, kuko umunsi umwe nzovyishura imbere y'urubanza. Kandi nimba mutabizi imbere y'igihe, ubu rero murabizi. Nimba mpemu yera ari muri mwebwe, muzokwambara neza nk'umugore w'ingeso nziza. Nivyo amahirwe yanyu y'ukuba umunyamerika namwe, ariko mufise n'ayandi mahirwe y'ukuba abana b'Imana. Nimurabe nimba ko muravuga muti mwami, ubu rero nunkure kubwoya, nunyamure kubwoya. Nivyo ni mugabo, mwebwe bagore mugenda mwibarabara mukigenza gutyo, nimugire isoni nimba mwitaba Kristo. Mbega habaye iki? Imana ntihindura ubutumwa bwiza. Imana ntihindura. Ni mwebwe mwahinduye, ni mwebwe mwahevye bikorane by'amasengesho. None mwagiye hehe? Nimwibaze, mbega mufise abagenzi abahe? Ibiri muri mwebwe byari kuja mu bandi. Oya,
mwarakanye ntibitangaje yuko byose bigenda gutyo. Icyo dukeneye uno munsi ni kanguro nk'uko Pawulo yari koze bitanzwe na mpemu yera. Amerika izo teza kugarukanwa ku Mana, atari amashyirahamwe akorana ngo akore ikoraniro gahebuza bavuge ibitweza bibi baririmbe ukandike nkeyi. Oya, si hamwe n'abagore bisize amarangi. Oya, ni dukeneye ukuri ahavugirwa ubutumwa. Nivyo mugore ndi mwene so, ariko ntegerezo kubabwira ukuri. Umugore umwe wenyene muri Bibiliya yari yiyambije amarangi. Murazi uwariwe yari Yezabeli. Imana yamugaburiye imbwa, niko byanditse muri Bibiliya. Iyo mbonye umugore yarongowe nca nibaza neza nti ameze gutyo, ngibi byo kujya vyimbwa. Murabona, hariho ugufata minenegwe ahavugirwa ubutumwa n'ibitwenza bibi, tukibaza kubera iki ishengero riri uko rimeze. Nta na kimwe cyahindutse mu Mana, ariko ni muri mwebwe niho hari ikibazo. Mpemu yera agomba kugaruka, ariko ntashobora kuza ku bintu nk'ivyo. Muravuga ngo ego uri kurakarira abagore. Mweho bagabo mwemera ko abagore banyu bakora ivyo, mbere bakanywa n'itabi bagakora n'ivyo bagomba. Ntiburi abagabo. Umugabo adategeka umugore wiwe ntagomba no kuba umugabo. Mukogwe n'isoni, nimugaruke ku Mana, mugaruke muhindukire Imana, aho rero mutanguriye ku busa. Mfise abakobwa babiri, kumbure ku munsi umwe bazoza kumbwira ngo papa, natwe turagiye kuri plage twitega akazuba. Ndabibabwiye, nzobaha akazuba imbere yuko bagenda. Mwami, reka ngume hano ntangaze ubutumwa bwiza mu kuri, mbone ububasha bw'Imana bugaruka. Ndategerezwa kuvuga ubutumwa bwiza. Icyo dukeneye no munsi ni abavuga butumwa bafata ingendo bava hanariya bagatangaza ubutumwa bwiza, kugira ngo mpemu yera ashobore kumanuka ukundi gusha abantu, ukundi gusha banyiganyizwe bakogweho. Muravuga muti nimba bimeze uko, nimba bwari bwo butumwa sinzosubirayo, sinzosubira kuhaza. Nuko ntubishaka. None urashaka mpemu yarahama, ntugomba kumva ijambo. None nimwikuremo ibintu by'isi, mwiyambure mpemu abaganza, kugira ngo mpemu w'Imana, mpemu w'umwagazi aze muri mwebwe. Imana igwanya ibyaha, iranka ibyaha. Ni gute Imana mpemu yera yoba mu muntu akora ibyaha? Ntibishoboka. Oya, murabona, ni hamwe n'ishengero gutyo. Mukavuga muti Mwene Data Branham naravuze mu ndimi. Ibyo si byo nabugusabye, ibyo ntibindaje ishinga. Numba udahuje n'ijambo ryose ry'Imana, ibyo sindabiraba. Narabonye impano ziri mu gikorwa mu bapagani. Ndizera impano zose izo birishingira intaye, ariko mutegerezwa gushira byose mu kibanza nk'uko Imana yabyemeje ikabitondeka mu ijambo ryayo. Muvuga amina. Ego singomba kubakomeretsa, singomba kubatsitaza abagenzi, ngomba kuba imvuga kuri hamwe namwe. Igihe natangura kuvuga ubutumwa bwiza, hari umuntu yambwiye ngo niwavuga ubutumwa bwiza gutyo, ikoraniro ryawe rizotabagurika. Ndavuga nti nimba ikoraniro ryotabugwa n'ubutumwa bwiza bw'ijambo, harageze niritabagurike. Nzoguma mvuga ubwo butumwa bwiza, naho novugira inkingi ata muntu n'umwe, nkabwira intebe. Nzotangaza ukuri kw'Imana uko bizaba bimeze kose. Umunsi umwe
bazobona yuko navuze ukuri kandi bategetswe kumva ukuri imbere yo kugenda. Kavuga uti none kubera ko wamushimika kuri ivyo, ngomba kubarinda kuzomaramara, kuzotangara kumbure, ndagomba kubarinda kuzokogwa n'isoni. Nimurabe aho mugeze, nimwisuzume, ntimusome katikisimu yanyu, soma Bibiliya, nimurabe mu muco wa Bibiliya, mumenye, mugenzure. Ubu rero akanya dukora iki mwene data Branham? Gucika umwagazi. Nimwaba umwagazi, niho inuma izoza. Inuma ntigenda burundu, irigirayo gusa gato. Murayishaka muravuga ati mwene data Branham, nasomye yuko Imana yahezagiye yaba Methodiste na Wesley. Ndibaza kandi kuri Wesley, muracibuka Wesley na Osborg n'abandi bose na Smith, bo bavuga ubutumwa bugufi cyane, ariko baravuga ngo sinzi ikiza gushika. Uno munsi bovuga iki? Yaba babona abaririmbyi, abagore bambaye utubutura, ahavugirwa ubutumwa, n'ibiteye isoni, n'ibintu biteye ubwoba, bameze nk'isi. Yaba John Smith washinze idini ry'ababatiste, yewe n'ivyo, uno munsi yovuze iki? Si gusa abametodiste n'ababatiste n'abandi. Igihe Imana yari abiri mu ijuru ikabona abantu bagwira ku isi, Imana yavuze iti ndicujije kuba nararemye umuntu. Uno munsi yovuga iki? Namwe abashize ibiganza ku mwagazi upfa w'Imana, none mwigenza gute? Nimugire isoni, muhemu yera n'umugwaneza, muragomba gusengera abagwayi. Nivyo none ni gute mugomba kubandanya gutyo muri ubwo buzima? Ivyo bizobafasha iki mwene data? Ntitugomba kugira ibikino, oya, neza neza, ico nico kibazo. Hariko habiki mwene data Branham, Imana iraba, irasaba, iringinga, iragomba ko mugaruka, iragomba kubugumbira n'urukundo, iragomba kugira ubumwe n'urukundo hamwe namwe. Nimurabe raba Adamu, mbega urugero rwahe? Adamu na Eva ni urugero rw'ishengero na Kristo. Eva ntiyakoze icyaha, ni Adamu yakoze icyaha. Adamu yarakoze icyaha, si Eva yakoze. Eva yakoze igikorwa, ariko Adamu yarakoze icyaha, kuko Bibiliya ivuga ngo Eva yarahezwe, ariko Adamu yarazi ko ari bibi. Adamu yaratahuye yuko Eva yakoze icyaha, ariko yagumanye nawe, arabana nawe, yakunda Eva ku buryo yagumanye nawe gushika no mu rupfu. Yesu yakoze neza neza ikintu nk'ico. Ishengero ryarakoze icyaha, Kristo yaraje yambara icyaha ku bwacu, yishyirako ugucigwa ko icyaha, arapfa ku bwacu kugira ngo dushobore gusohoka twebwe nk'ishengero ryiwe. Umugeni aragomba kwinjira, aragomba kutugira musha, aragomba kuza, aragomba kubakunda, aragomba kuba kuyakuya, ntagomba yuko hari umuntu asigara aho. Arasemerera, aravuga ati aragomba ko muhaguruka nk'intama. Ntagomba ko hari ikintu kiba muri mwebwe kibi. Nakunze kuja guhiga, higanye n'umuntu, yari umuntu w'umwicanyi, yari umuntu w'umwicanyi. Sinari bwigere mbona ikintu nk'ico imbere yaho. Yarasa ku kintu cyose gihema, ntibishoboka. Ndavuga nti Berete, umva, Aburahamu yishe ikimazi igihe umwami yamugenderera, ariko wewe ntutegerezwa kwica ibyo biremwa ataco ubihora. Aravuga ati mwebwe abavuga butumwa
muri abantu babi ndavuga nti umuntu afise ikintu kidasanzwe ndabandanya kumusengera. Yari afise isifure yahamagara udukoko utwana tw'ingeregere akakobereza bwa bwana bugaca busohoka buvaho buri. ubwo bwana bwibaza ngo ni nyina wabwo ariko arabuhamagara bukabandanya kwiruka. ndibwira nti ubu rero agira afata inkoho ace aburasa. ndavuga nti mana yanjye ntibishoboka. arashiramo urusasu. ndavuga nti mana ibyo ntibishoboka, ni ubwicanyi. mbega ni gute ashobora kwica utwana nka turya? hanyuma ndabona nyina wacu wa twana gisohotse ije kurondera utwo twana. ndavuga nti ubu rero none ubu hacaja kubiki nyina w'utwana irikirondera utwana twayo n'amaso yayo kiraba ahantu hose. ibona wa mugabo adugije inkoho. yari nyina w'utwana yari ikeneye utwana twayo. buno nyeresha ndaraba wa mugabo atangura kujugumira atari wenyene n'inkoho. ya nkoho irakoroka ataravuga ati biri birandangiye sinkibandanya ngomba kwegura ubuzima bwanje Imana. habaye iki yabonye ingene urukundo ingene nyina w'utwana yemera ikishira mu kaga kubwo utwana twayo. yari nyina w'ukuri. yari yiteguye gupfa. umumama n'umumama umuntu wese yari guca yiruka, ariko uwo mumama we w'utwo twana yari hanganye. uko byari bimeze kose yagomba kubana n'utwana twayo. natwe nk'abana b'Imana nibyo dukeneye. Mana muremyi w'amajuru n'isi, muri kano kanya turamenya yuko turagomba yuko inuma yinjira hano turi. turi hano, abamarayika b'Imana baradukikije batuye iruhande yacu. Mwami, buno butumwa bwiza bube mu nkuru z'agakiza. Mwami, nimba ubunyene uje akakwizera akakwemera bakakukurikira bazova mu rupfu binjire mu bugingo. ndabigusavye n'umutima wanje wose n'ubugingo bwanje bwose. wakire umwe wese muri bo. bose baje kuri wowe Mwami. ntituzi igihe bizomara, kumbure amasaha make, hanyuma tukisubirira mu ivu. mu myaka 500 imibiri yacu izoba yarasubiye mu ivu, yatwawe n'umuyaga ahantu runaka. mbega bizoba gute kuri twebwe? ubugingo bwacu buzobandanya kubaho. Mana, Mwami, wemere izina ryose, wemere bose Mwami, bemere Kristo. ni igikorwa ciza ingingo bafise bakoze ngo umuntu wese azonyatura imbere y'abantu, zomwatura imbere ya Data n'abamarayika biwe bera. Mwami, raba ibiganza byose bizamuwe baje kuri wewe, baragomba ko ubuzima bwabo bwuzura mpemu yera. Mwami, nubikora ubu Mwami, byose babishize ku gicaniro c'Imana, babizanye ku musaraba, babambanywe nawe, beguriye imitima yabo byose ubakire ubibahe Mwami. ivyo bikoreke babone Kristo muzima mu nzu, akiza abagwayi, akiza abababaye, yatanga umunezero, bagende mu ijuru. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yahimbazwe hashigwe hejuru umwami. N'ubutumwa bwiza bugufi ariko bw'ububasha. Turabifitiye amashimwe ku Mana.
mwabonye yuko igihe agereranya mu bintu bisanzwe ni ukugereranya twe tutokora, ariko nimubyibaze icyo bisobanura. Mbega ukuri kw'intakuka gushigwa ahabona, ibindi byose umuntu yogereranya bikaboneka ko ari byiza, ariko hariho ijambo ryo mu byanditswe rivuga ngo byose ni byiza, nibihumanutse, nibigororotse ku bagororotsi. Tito wa mbere 15. Ni abafise mpemu, abafise mpemu ahumanye ntibarimwo, ariko abagororotsi ibyo bibabera byinshi. Ndizera yuko tutumvise buno butumwa bwiza gusa, ariko bwadukoze ku mutima. Turagomba kuba abantu bahuye na Kristo by'ukuri. Si nubahutse kubikora kumbure muri kiriya gihe, sinabona amajambo abereye mu rurimi rwacu, ariko Mwene Data Branham yagombye kubivuga. Ubumwe bw'urukundo rutumbereye hagati ya Kristo n'abiwe, umukwe n'umugeni, ugukuyakuya, ukugumbira, n'ibijyanye n'ibyo byose. Uko rero niko Imana yakunze isi. Yohana 3:16. Tubyizere byanditse gutyo, twemere urwo rubuto rw'Imana muri twebwe. Twabivuze, tukunze kubivuga kenshi. Umwami yarabyanditse muri Matayo 13. Urubuto ni ijambo. Luka 8:11. Natwe twarose urubuto rw'ijambo. Mariya yarose urubuto rw'ijambo, isezerano ry'ijambo. Ntiyari umuyaga, oya, cyari gifadika, cyari ijambo ry'Imana. Ukwizera mu iryo jambo ry'Imana naryo ryahindutse igifadika, nk'uko byanditse mu Baheburayo 11. ngo ukwizera ni ukumenya neza udakekeranya yuko ibitabonwa n'amaso bimaze kuba biri ngaho, kuko Imana yabivuze. Mariya yarizeye, abahanuzi barizeye, turizera, twizera by'ukuri n'umutima wacu wose. Ibyo mu buryo bw'ibwina byankoze ko igihe Mwene Data Branham yavuga ati mpemu yaravuyeho, yarigiweyo. Inuma ntiyija kure, ariko yaragurutse, irarindiriye kugira ngo igaruke. Murazi ibyo birankora ko mu bwina bw'umutima wanje. Nguma nibaza muri bya bihe bya kera, aho abizera bategezwa kuvugana hagati yabo, nta numwe yari afise umunwa uriko ifuro, nta numwe yatetegwa. Byose byaba mu rukundo. Twaravugana bamwe n'abandi, twaratahurana, ariko iyo ibintu byaba kubona byaba bitandukanye, twashobora kuvugana. Uno munsi bimeze gute? Habaye iki? Ninde wosubira kuvugisha? Ninde wosubira kuvugisha? Umwe wese aritwara, arashavura, avuga ngo bafise ukuri. Ninde uvugisha uno munsi? Birambabaza mu mutima, birambabaza cyane. By'ukuri ndatinya yuko kamere y'intama yavuyeho, hakaba hasigaye kamere itandukanye. Turabibona mu nyifato, mu nyizere. Ibyo bigenda biboneka muri Bibiliya, haba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, aho mpemu wa Kristo by'ukuri yaba hari. Mu isezerano rishasha Petero arasobanura ko mpemu wa Kristo yari ku bahanuzi, yavugira muri bo. Nicyo gituma barondera kumenya igihe icyo ari cyo mpemu wa Kristo yavuga. Petero wa mbere igice cya mbere 10. Ubu rero nibaza kuri Dawidi, yagwanye intambara nyinshi, yashobora guhindukira hanyuma akabona umutwe wa Goliyati wakorotse,
igihe yafata ku mpuzu ya Sawuli wa mwasi wiwe akomeye hariya mu isenga, yatemye agapande k'impuzu hanyuma yibandaniriza inzira yiwe. Samueli wa mbere 24:5. Yaba Sawuli iyo atungura Dawidi nkuko mumbabarire ngira nkoresha imvugo itabereye hano, ariko by'ukuri yari kumugirira nabi hanyuma agakoma amashi akanezerwa. Dawidi yari afise inyifato itandukanye, ntiyaboneyeho amahirwe. Urukundo rw'Imana rwaramurengeye, yarazi ikibereye. Umuntu afise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe iminsi yose azokwama azi ikibereye no ku mwasi wiwe mubi. Umuntu atazi ikibereye no ku mwasi wiwe aba yaratakaje Mwene w'Imana. Mwene w'Imana yamuvuyeho. Arashobora kwiyibutsa imyimenyerezo ya kera ntaco bimufasha. Kumbure ivyo biba ari n'ivy'impano, biba ari ubusa. Ni nk'umuringa ukoma induru. Ibyo biguma gusa aho bitegezwa kuba biri. Imana itugirire ubuntu bwayo, twisuzume, ntidusuzume abandi. Byanditswe byera ngo umwe wese yisuzume ubwiwe. Ni n'umubaro mwinshi ko bidakikunda kubwira abantu benshi, biratubabaza cyane ku buryo ntabibwira umuntu n'umwe. Ni neza ivyo nibyo bimbabaza, nibyo bisambu, ariko ndashobora guhindura ibintu mu kanya. Imana irashobora guhindura ibintu mu kanya gato. Kumbure izobihindura kandi natwe izoduhindura ubwa mbere. Nimba yashoboye guhindura muri twebwe, izonahindura n'ibidukikije byose. Nimba Imana iri kumwe natwe, bya bitangaza byose biri hehe? Abacamanza 6:16. Nimba Mwene wiwe akorera muri twebwe, iguhinduka birihe? Uguhinduka kamere ka Yesu birihe? Ibyama bya Mwene birihe? Uno munsi ariko ararondera ivyo. Haracariho igihe titurashika mu gihe c'indegagihe. Aragomba gusubira kutubona. Inyere byo ari byiza, yaba by'ukuri twashobora mu bwina gukogwa ko tugafatwa, tugakogwa ko mu bugingo, hanyuma tugasubira kubona Imana, tukaririmba tuti nuze uvuye mu ijuru, nuze Mwene w'Umwami, mwuka w'ubugingo ba hagati yacu. Ariko kubigomba by'ukuri birema, bishobora bigemere Imana kubirema mu izina rya Yesu. Amen. Turunamika imitwe twizeye n'umutima wacu wose yuko ari umunsi Umwami yakoze. Murazi yuko guhera ku ntango yaravuze ijambo, yarakoze ku bwa Mwene wiwe. Igihe yaza ku bahanuzi na Mwene wiwe, yahishura ijambo ryiwe no kugomba kwiwe. Aho rero yacitse umubiri nk'ijambo. Mwene yaje ku ijambo ryambaye umubiri kugira ngo asohoze ibyo yategerezwa gukora ku bwacu. Ibyo byakoretse igihe Mwene yaza kuri we. Niko byabaye ku munsi wa Pentekote. Mwene yaraje, ibyo byarakoretse. Ni nako byari bimeze ku ntango y'ukuremwa. Mwene w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana
umwami iravuga ati umuco nubeho, umuco ubaho, ucuraboneka. Mpwemu w'Imana yatambatamba guhera ku ntango, kuko mpwemu ari mu buzima. Ijambo ryavuzwe, mpwemu n'ubuzima mu ijambo, yarihaye ukuvuka kugira ngo ibyavuzwe bicike igifadika. Bakundwa, icyumviro kiranyuzura. Abahungu n'abakobwa b'Imana bategerezwa kugaragara ku mpera. Ukuremwa kose, ibyaremwe byose birabirindiriye. Abaroma 8:19 bategerezwa kugaragara. Ni gute bizokoreka? Ni igihe ijambo na mpwemu byose hamwe n'ibyakora mu ishengero. Igihe mpwemu azomanuka ku mukuku warose imbuto y'ijambo, aho rero ubuzima bw'Imana buzovuka. Umwana, abahungu n'abakobwa b'Imana bazogaragara. Amen. Bakundwa, nibyo tugomba, ni kubw'ivyo Imana yatugeneye. Iyo niyo ntumbero y'ubutumwa bwarungitswe n'Imana. Amen. Nico gituma umwami yatumenyesheje ayo masezerano yose kugira ngo twakire ijambo ririmo ayo masezerano. Amina. Mpwemu ashobore kwiyunga muri twebwe n'iryo jambo, iryo twaronse twakiriye, kugira ngo hanyuma iryo jambo arigire igifadika. Dusengerera ubu kugira ngo umwami Imana yacu ashobore kubisohoza muri twebwe twese. Data wo mu ijuru, tuje hamwe twese mu nyonga hawe hera. Waravuze guhera ku ntango, waratangaje ijambo ryawe, mbere warishoboye kuritangariza mu bahanuzi. Nubwo byafashe umwanya muremure, byaragaragajwe ko ari ukuri, byarasohoje. Amen. O mwana, bitumenyesha yuko ngo n'ubuhanuzi nibwateba tuburindire, kuko ntibuzotebagana, buzosohozwa nta nkeka. Aburahamu n'abahanuzi benshi bararindiriye igihe kirekire, mbere ntibabonye ibyo wasezeranye, ariko igihe gishitse, igihe cyasohoza, ibyo byarakoretse. Waragavye usohoza ijambo ryawe, wararisohoje. Kubw'imbabazi mwami mukundwa, uri ku ntebe yawe y'ubwiza, ucunga ijambo ryawe n'ubwoko bwawe, kugira ngo usohoze ico wasezeranye kuri no minsi ya nyuma. Mwami mwizigirwa, ubu turi hano, urabona ko inkomezi zacu zidakwiriye. Twagumye turi mu gutsindwa, ibyacu ntacyo byadufashije. Mwami, turashaka yuko haza igikorwa c'Imana mu mitima yacu, nk'uko wabivuze. Ezekiel 36 ngo nzobaha umutima musha, nzoshira muri mwebwe mpwemu musha, nzogira musha ururimi rwanyu, ndabaha ururimi rusha. Wagomba kutugira abasha, o mwami, nk'uko waremye byose ugomba kugira byose bisha. Amen. Wewe mwagazi w'Imana, turagomba rero ubu mu buryo bwawe, tufite kamere yawe, kubwa mpwemu wawe, ibyo bigaragare kubw'ubwiza n'amashimwe y'izina ryawe. Mwami mukundwa, isezerano ryose, ijambo ryawe ryose, ibisigaye byose
turizera yuko ivyo bizosohoza. Amen. Turagusaba iki? Utugirire ubuntu mu nyonga hawe kugira ngo ubu tugire inyifato nziza hamwe nawe, hamwe n'abandi bantu bose uko bari kose, bizera batizera, abavyeyi n'abanyamahanga, mu bihe byose, mu bitugora byose, tugire inyifato nziza kugira ngo ukugomba kwawe kwiza kube kuri twebwe. Mwami mwizigirwa, twashyize ku mpera y'imisi. O Mana, ube kumwe natwe, utureke tubone n'amaso yacu yuko usohoza ijambo ryawe. Turabigushimiye imbere y'igihe wavuganye natwe kandi watubwiye uzogaba kugira ngo ijambo ryawe ntirikugaruke ko ubusa, ridakoze igikorwa, ariko risohoze ico waritumye gukora. Urakoze, turagushimiye cyane Mwami. Nugaruke bane natwe nk'uko wabikoze kera, ushire kuri twebwe ikiganza cawe cacumiswe nk'uko umuririmbyi abivuga. Mwami mukundwa, uze na muhemu wawe nk'uko waje kuri twebwe n'ijambo ryawe, wiyerekane wowe ubwawe, ukora igikorwa gishasha, ikintu gikundwa. O Mana, udufate mu biganza byawe, udukunde, utwibohere ko mu rukundo rwawe wabaye umukwe w'ubugingo bwacu. Nutugire abantu batabaye gusa mu ikoraniro, ariko bagize ubumwe, uguhura nawe, kugira ngo Mwami dushobore kwakira urubuto rw'ubugingo. Mwami mukundwa, uduhe uko kwiyunga nawe. Mwami, ubikora ubu kandi ukore ku bwa muhemu wawe, uri hafi cyane yacu. Urakoze ku bw'ibyo. No muri ano masaha wakoze ikintu runaka ikizogira ivyamwa ibihe bidashira. Ndabigushimiye n'umutima wanje wose mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Amen.